Oui. Grave good. Neza mwana wama. Uriko uranyandikira rero ngo iki? Madame na Loulou. Kare. Ahubwo barangorijera. Barakundana baragizene. Ahubwo je pero kazova mufitinisha. Nzanasukamwe mabisi nibora. Simukase na gato. Yego vraiment. Nibyo. Sawa sawa wao. Yego. Isa. Ahantu nahateramiye n'ukuri uri mubiki. Reka ni Claver hewe yari yandamukije. Ngo yamba. Okay, ni sawa. Byambwiye ntavyo ndakubari. Nta kibazo na kimwe. Ahubwo rero jewe nashaka unize telefone umwe w'amata amasaha yarenze. Ndamubaza hageze yazana. Ngo utize telefone? Namenye tuvise. Telefone yanje nayihaye Loulou kandi ari hari inyuma. Nasabirwa ndamugora ko none ari nkimo. Mana. Telefone yahaye Loulou? Rega urumva yayinsavye. Adolescente wamuhaye telefone agira iki? Yayinsavye ngo arabe nyene za ndirimbo, za filme iri bararaba kuri telefone. Erega ari wenyine aragiriro. Yayinsavye araba ama film ashaka agomba arame n'imitera soni. Yo yaye nukuri nta Loulou arabe bikera. Chérie, umukobwa mu adolescente kumuha telefone akagenda wenyene. None bwa ko ikatayira muri kumwe. Aba adolescente bose none baza kwaca bara ivyo bitera soni. Oya Loulou ndamwizeye nukuri n'umwana mwiza. Okay, kumwizerwa. Okay, naguye telefone yawe nino. Loulou. Sabwe? Muyo telefone. Loulou twumvikana. Uri muri vacances. Ivyo ma telefone tu dois oublier. Uranyumva? Oublie. Sawa? Urani igitabo. Ndaguhaye iminsi 3. Nuri muri vacances utegerezwa kuba wagihejeje. Wanyumvise? Iki gitabo utegerezwa kuba wagihejeje ama telefone sinze subire n'umunsi umwe. Tu dois lire. Nta kindi kintu ndagusabye. Utegerezwa gusoma ibitabo ndabifise byinshi. Wanyumvise? Nibyo ramubwira zoka amasomo igitabo. Telefone ntadusubye kuyikorako. Byari kuba vyiza umubwiye ibintu bizira ko arabamwo kugira ngo no hanyuma nahazoyitora n'ahandi ntazoje kuraba ivyo bintu nayo handi waho n'ukuri nahazoyisanga handi azoyitora. Ayo nayawe sha. Nakundi. Abana bo ntawo muzi. Reka nkoreshe rwanda nta kibazo. Aho sana mwarabiraba kandi hari kera. Ivyo nyine.